shengero ry'Imana mureme mu mitima. Yesu mama agomba kutugirira neza, ni Yesu yaduhamagaye kandi agambiriye kutugirira neza. Ndimutega ubwoba n'abadayimoni, hari Yesu yiteguye kutugirira neza, ni Yesu yaduhamagaye kandi agambiriye 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 kutugirira neza. Imana igomba kugushumbusha, Imana igomba kugushumbusha mu ntambara yayikomeye. Imana igomba igusubize mu nkomezi za muhemu, Imana igomba igusubize mu gusenga mu bushobozi, ugusenga kwawe kugira ubushobozi, wongera utera ubwoba impwemu mbi nka kera, wongera usenga ijuru ryuguruke, uhamagara Imana yitabe. Imana igomba kugiza ubwo bumaramare. Soma igitabo cy'umuhanuzi Yoweli igice cya 2, soma murongo wa 25. Yoweli 2:25 twasoma ijambo ry'Imana. Kandi nzobashumbusha iyo myaka mwamaze inzige zisanganguye ibyanyu, zimwe zararaye n'izitaragurika n'iziyigiza n'izikegeta, nizo za ngabo zanje n'abagomoreye ngo zibatere. Kandi muzorya mutakabi, muhimbaze izina ryanje, jewe Uhoraho Imana yanyu, nabakoreye ibitangaza, kandi abantu banje ntibazokongera kumaramara. Nuko muzomenya yuko ndi hagati mu Bisirayeli, kandi Uhoraho Imana yanyu atayindi iriho, nukuri abantu banje ntibazokongera kumaramara. Ujya murongo wa 23. Noneho nimunezerwe yemwe bantu b'Isiyoni, munezerwe Uhoraho Imana yanyu, kuko ibahaye imvura y'agatasi ku rugero rukwiye, kuko ibarekuriye imvura ikabaha iy'agatasi n'iyo rushana nk'ubwa mbere. Ni Yesu yaduhamagaye kandi agambiriye kutugirira neza, ni Yesu yaduhamagaye kandi agambiriye kutugirira neza, ni Yesu yaduhamagaye kandi agambiriye kutugirira neza, ni Yesu yaduhamagaye kandi agambiriye kutugirira neza. Shengero ry'Imana mureme mu mitima, Yesu mama agomba kutugirira neza, ni Yesu yaduhamagaye kandi agambiriye kutugirira neza. Ndimutega ubwoba n'abadayimoni, hari Yesu yiteguye kutugirira neza, ni Yesu yaduhamagaye kandi agambiriye kutugirira neza, ni Yesu yaduhamagaye kandi agambiriye kutugirira neza, ni Yesu yaduhamagaye
kandi agambiriye kutugirira neza. Ni Yesu yaduhamagaye kandi agambiriye kutugirira neza. Mana idufashe cyane, Mana nihabwe icubahiro, Mana idufashe. Amajambo y'Imana tubona ngaha n'uyu mukozi w'Imana, uyu muhanuzi yitwa Yoeli, ariko aravugisha amajambo y'Imana akomeye, ariko arerekana intumbero y'Imana muri iyo minsi. Imana idufashe cyane. Dusomye hariya Yeremiya 29:11 ntitugendayo murahazi ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako ni ivyiyumviro vy'amahoro si ivyiyumviro vy'ibyago. Imana idufashe cyane. Uyu munsi rero Umwami adukoranirije ijambo rikomeye. Imana idufashe cyane. Mu vyiyumviro vy'Imana ngo nzobashumbusha iyo myaka mwamaze inzige zasanga ngo ijyanye. Imana idufashe cyane. Imana iriteguye mu ntumbero yayikomeye gushumbusha umuntu wese ari hano abigomba mu mutima yiteguye. Imana iriteguye kugushumbusha imyaka mibi yabayeho, imyaka inzige zamaze zonona ibyawe. Imana idufashe cyane. Yewe ko arerekwa yabona inzige zitandukanye, ngo hari inzigo zimwe zarara, ngo hariho n'izindi rero nazo nyene ngo ziyigiza. Imana idufasha. Hakabaho n'izitaragurika, hakabaho n'izikegeta. Imana idufashe. Inzige z'uburyo butandukanye zazananye inzigo zigikomeye, ziraheza zironona ibyawe. Imana yarabibonye irababara. Imana yarabibonye irababara. Imana yarabibonye irababara. Imana yavuga ngo nditeguye kubashumbusha. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Haraje inzige mbi, abadayimoni babi baronona ibyawe, baronona umurima mwiza, baronona ibintu byari bije neza. Umaze imyaka uri ahantu habi, ariko Uhoraho ngo nditeguye. Imana nihabwe icubahiro. Nditeguye kukura kubwo bumaramare. Umaze imyaka uri mu bumaramare, mwene data, umaze imyaka ugowe, ariko hariho Imana mu ijuru. Amena. Hariho Yesu yadukoranije, afise imigabo myiza yo kugukura ku bumaramare. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Imana idufashe. Imana itugirire neza. Ndiko ndaraba kuri ubwo bumaramare, kuri ayo magorwa izo nzige zaguteye. Imana idufashe cyane. N'igihe kigoye iyo umuntu agiye rero muri iyo myaka y'izo nzige, ziraza zikamwonona, zikazana igihe cy'umwijima, igihe kibi cyane. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Imana idufashe. Muzosoma musomye mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 3 muzobona umurongo wa mbere. Muzobona ico gihe kibi cyari cyaraje ku Bisirayeli. Izo nzige zikavuga abadayimoni, inzige z'uburyo butandukanye zirononera abantu b'Imana. Ngo ico gihe ijambo ry'Imana ryari risigaye rimboneka rimwe, n'ibintu byo kwera ko byari bisigaye bigoye. Imyaka mibi, imyaka y'inzige. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Yesu ariko arabivuga igihe kimwe, ariko arabwira abafarisayo ico gihe yacise igihe cy'ubumaka. N'amajambo muzosoma muri Mateyo 16 muzobona umurongo wa 4 avuga ngo abiki igihe kibi cy'ubumaka barondera ikimenyetso, kandi nta kimenyetso bazohabwa atari ikimenyetso ca Yona. Nta kimenyetso bazohabwa mu gihe kibi cy'ubumaka bwazanywe n'izi nzige, byazanywe
twagiriwe n'abadayimoni. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Musomye Mika gatatu hariya ku murongo wa 6, muzobona ico gihe kibi ingene Imana yakivuze ko igihe c'umwijima. Imana idufashe cyane, igihe c'umwijima ngo kandi kubw'ivyo hazotera ijoro. Imana idufashe cyane, iki gihe c'inzige ngo cazanye igihe c'ijoro, ngo hazotera ijoro, mwoye kugira ico mwerekwa, kandi hazobabera umwiza, mwoye kugira ico muragura, kandi izuba rizodoberera kuri abo bavugishwa, muzobazingira kw'inani ku murango. Imana idufashe cyane, igihe kigoye, igihe kibi, igihe kibishe. Imana idufashe cyane. Hariya Zaburi 74 muzobona amajambo y'Imana nk'ayo. Imana idufashe cyane. Zaburi 74, abandi bari bashitse mu gihe kibi nk'ico, igihe kigoye c'umubabaro, gitewe n'ibi vyago, gitewe n'abo badayimoni, gitewe n'izi nzige. 74 ujya murongo wa 9 y'amajambo ngo nitubona ibimenyetso vyacu, ntawe uvugishwa n'Imana kiriho, kandi nta n'umwe muri twebwe aza ivyo bizogarukira. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idutabare bene data, Imana idutabare. Ariko Imana yo mwijuru yarabonye imyaka miburimwo, iminsi ni umaze ugowe, iminsi ni ufise ingorane, uri ngaha. Ariko Imana yarabonye ivyo wagiriwe n'abadayimoni. Inzige zimwe zaraje, zazindi zikegeta zaraje, zimwe zitaragurika zaraje. Ishari ry'abadayimoni rikomeye, biraza gushira mu mwijima. Uyu munsi ahantu ugorewe, uyu munsi ahantu maramaye, uyu munsi ahantu hamagorwa, witwa umuntu w'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ryamaze kutubarira. Ntuzi imbere yawe ingene hameze, upfa kugenda ntuzi imbere yawe. Ijwi ry'Imana riri kure yawe, ububasha bw'Imana buri kure yawe, uburyohe bw'ivyamwami buri kure yawe. Nukuri uramaramaye mu bantu b'Imana, umaze imyaka umaramaye wambaye ibara, inzige zarakugende. Ariko Imana uyu munsi ufise imigabo myiza yo kugukura kubwo bumaramare. Imana nihabwe icubahiro, Imana idufashe cyane. Imana ifise intumbero nziza kuri wewe, Imana idufashe. Itangazo mfise ngo nzobashumbusha iyo myaka mwamaze, inzige zisanganguye ivyanyu. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Imana igomba kugushumbusha, Imana igomba kugushumbusha mu ntambara yayikomeye. Imana igomba igusubize mu nkomezi za muhemu, Imana igomba igusubize mu gusenga mu bushobozi, ugusenga kwawe kugira ubushobozi. Wongera utera ubwoba impwemu mbi nka kera, wongera usenga ijuru ryuguruke, uhamagara Imana yitabe. Imana igomba kugiza ubwo bumaramare. Imana idufashe cyane, Imana igomba kusubira kugutunganya, igusubize mu masengesho meza nk'aya Timoteyo. Timoteyo ngo yahora asenga, Pawulo akanezerwa, no mu nyuma mwandikiye akamubara ngo yaba Timoteyo, nibuka mu nsozi yawe ngakumbura kukubona. Imana idufashe cyane, inzige zitaraza wahora usenga na musozi, ugasenga abantu bakanezerwa, uhagurutse imitima y'abandi igafatwa, ngo uhaguruka abantu bati turahiriwe, wicaye abantu bavuga ati mbega nakasenga ryari. Imana ikubabarire, inzige zarakugiriye nabi,
umaze igihe mu myaka y'ubumaramare, ariko Yesu agomba kuguha iminsi myiza. Imana idufashe cyane, wongere usenge nka Timoteyo. Imana igomba yongere ihindure y'amakorale amere nk'ikorale y'Yehoshafati. Ikorale y'Yehoshafati ihagarara imbere ingabo z'abasi zigasubiranamo. Imana idufashe cyane. Imana igomba kugusubiza imyaka myiza. Ikorale ya hano imere nk'ikorale ya Pawulo na Sila, irimba mwemba kururuka, isi ikanyiganga, imiryango ikanyiganga, inzugi zikuguruka, iminyoro ikidohora, ivyatsi n'iswa bikugururirwa mu izina rya Yesu. Imana ifise imigabo myiza kuri wewe. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Imana igomba kuguhindura umere nka Dawidi, uhagarara imbere ya Goliyati mu izina rya Yesu. Abandi bahinze agashitsi, uhagarare nk'umuhizi, uvuga uti ndaje mu izina ry'Uhoraho, ndaje mu izina ry'Uhoraho. Imana idufashe, uhagarara imbere y'ibisigo. Imana ifise imigabo myiza mwene data. Imana ifise imigabo myiza. Yarababajwe n'iminsi y'inzige, iminsi inzige zakononye, ariko Imana igomba kuguhindura ugira inkomezi nka Samusoni. Imana idufashe cyane. Subire kuryama ubona amabanga yo mu ijuru. Imana igufashe cyane, usubire uryame ubona amabanga yo mu ijuru. Imana iguhezagire. Imana iguhezagire. Imana yarabonye yo wagowe. Imana idufashe cyane. hariya mu gucura intimba 5:21 nutwigarukanire uhoraho we natwe turakugarukira dukomora iminsi yacu niyo twahoranye ubwa mbere shiti waradutaye ruhebwa ukaturakira birenze urugero ariko inyishu y'Imana niyi Imana igomba kugarukanire ya minsi ya mbere niyo ntumbero nziza y'Imana Imana idufashe cyane ariko icyo Imana igomba kuri wewe ni wihane mugenzi weze umutima wawe Imana idufashe Imana itugirire neza Imana itumye Yeremiya imutumye muri kiriya gice cya 4 ujya murongo wa 14 yamutumye amajambo ngo ewe Yerusalemu ni uhagira umutima wawe ibyaha kugira ngo ukizwe uzagaza ryari kwa musembereza ivyiyumviro vyawe bibi mu mutima Imana idufashe cyane Imana ifise intumbero nziza kuri wewe Imana yacu ifise intumbero nziza kuri wewe ifise intumbero nziza kuri wewe ngo igomba kurekura imvura ya gatasi iragufitiye n'imvura y'urushana iragufitiye byose imvura nziza kugira ngo ibute ijambo ry'Imana ryatewe muri wewe imere neza yitegure kumera neza umutima wawe worohe iragufitiye n'imvura y'urushana yo gukomeza ibyateye muri wewe Imana idufashe cyane Imana ifise imigabo myiza kuri wewe mugenzi Imana ibahezagire cyane unyotewe nzomu suka kwa mazi imigezi zekwi siyumye nyugurira ndaba umugisha undondera wesa rambona narose amajambo y'Imana kongera kumenyesha umuntu wese ko ari we yitebeye ariko banzube conscious y'ibihe bibi shetani yakujanyemwo Imana ifise imigabo myiza kimwe gusa weza umutima wawe ubirondera ukobeje Imana iritegukura ku bumaramara amina Mana data wa twese uri mwijuru urakoze uri Imana nziza uri umuvyeyi mwiza ishengero ryawe urarikunda uzotugirira neza uzoduha kurangiza uru rugendo amahoro abakwegamika ku mitima yabo urakoze mwami ngwino ushishikare ko twiyereka ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisavye amen.